Eka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. President Evariste Ndayishimiye atanga itegeko ku basirikari kugira ngo abo bose bitegurire urugamba mu nyuma z'uko rero abona yuko ubusotoranyi na cane yashoje ku gihugu kibanye c'u Rwanda n'ibindi bitandukanye no gufashanya no migwi ya FDLR n'ibindi bitandukanye rero biriko biragezwa igihugu cacu Burundi bibabaje cane. Turibuze kugenda turagaruka ko mu buryo bw'idonido ese koko ibi vyose vyoba ari ukuri mugabo nyemerere dutange umuco kuri aya makuru ariko arakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma z'uko rero twari twanabashikirije inkuru ivuga yuko rero leta y'u Burundi yamirije itangazo rikomeye cane ryasohowe n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Uko rero turibuze kugenda turabigaruka ko makuru akomeye cane yeje kudushikira aho ibiko binini vyavanywe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo vyambutswe urubibe c'ibitoke. Vyabonetse yuko rero ivyo vyose nanone bigiye kuba nanone bihagurutswa kugira ngo bibandanye bigendagenda ibisagara bitandukanye kugira ngo rero numva y'umutekano rero ubandanye wongerezwa nga mu gihugu cacu Burundi. President Evariste Ndayishimiye ni mu nyuma z'uko rero ahawe gasopo n'abandi batari bakeyi mu bategetsi bakomakomeye nga mu gihugu c'u Burundi, ariko President Evariste Ndayishimiye akaba yarahiriye gukura ko uwo ari we wese azokwama yibonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo kugerageza gutosekaza imvugo ya President Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu kibanye c'u Rwanda ku munsi w'ejo nyene aho yahumuriza abanyagihugu yashikirije yuko rero ibitumviye vyose burya na cane ataco vyotwara igihugu c'u Rwanda. Ese ivyo vyose unyemere tuze kubikomoza ko muri aya makuru akomeye cane twabateguriye. Kansubire ndaguhe kaze inshuti munywanyi wacu kuri yumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe kaze inshuti munywanyi wacu kuri yumviriza amakuru yacu herereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Abatwumviriza muri nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abatwumviriza muherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, nawe mwese muherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu tubahaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye gushika ubu. Rero nyemerera ngo ekaze kuri yumviriza amakuru yacu uri ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abatwumviriza muri ngaha mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, nawe mwese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu mu ekaze. Kansubire ndagukengurukiye cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma muri munsi video rawanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazojya nawe nyine pyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko rero aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa wamenyesha makuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ibigwanisho kadundura kuri ubu rero bihejeje gukugwa mu biko, nubwo nyene igisirikari coco gitaka yuko rero atabigwanisha igihugu c'u Burundi dufise kugira ngo rero tube twobandanya mu bikorwa bitandukanye byo gutanguza intambara ku gihugu kibanyi. Mu nyuma z'uko rero biboneka yuko President Evariste Ndayishimiye wewe hibazwa imvo ariko arabandanya mu bikorwa n'amajambo y'agacamutwe n'ibintu rero bibandanya vyibonekeza nga mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye. Umukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye yahamagariye abasirikare na cane buri wese kwitegura mu nyuma z'uko rero abona yuko rero urugamba rwoba rugero rutangure. Mugabo ibibaye mu nyuma z'uko rero igisirikare c'u Rwanda citeguriye intambara, kandi bikaba mu nyuma z'uko rero haherukwa gushigwa agaragara amasanamu y'ibigwanisho igisirikare c'u Rwanda cahejeje gukura mu gihugu ca Pakistan nk'uko amasoko yacu agenda avyemeza. Ibi rero bikaba mu nyuma z'uko rero ibiriko birashika nga mu gihugu c'u Burundi ari ibikorwa bitandukanye. Keri inkuru nziza rero nk'umuhinga mu vyerekeranye n'igisirikare, nk'umuhinga yaboneka no ku ntwaro ya papa wiwe amuvyara President Petero Nkurunziza, yaboneka yuko rero ari umusirikare w'intwari, aho nyene kuri ubu rero yemereye President Evariste Ndayishimiye gutangura rero kwivuguruza ku majambo akomeye cyane yashikiriza bivanye nuko rero wewe abona yuko rero urugamba na cane ruriko rurabandanye rukomera kandi igihugu c'u Burundi tudafise akaryo ko kurugwana. Mbibutse yuko rero abasirikari rero bayejeje kugaragaza umubabaro yuko atampuzu canke ibirato bafise bivanye nuko umurwizatunga yari yatumwe nanone ibirato vy'abasirikari. Kuri ubu rero biboneka yuko rero yazanye ivy'ikirenge kimwe nk'uko vyashikirijwe mu itangazo rikomeye cane ryasohowe rero n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi President Evariste Ndayishimiye. Rero iyo ngingo ataco yigera yikora ko ivyo vyose yaciye abinyegeza mu nyuma z'uko rero abasirikari bobo barabandanije bagaragaza umubabaro, ariko umukuru w'igihugu nyene c'u General Major Evariste
Ndayishimiye ntiyashima kugira ico abashikiriza. Umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye ndabibutse yuko rero nubwo biruko nawe nyene ageramijwe n'abasirikari batari bakeyi, biboneka yuko afise ipete rya generali, aho nyene bamusaba na cane kwivavanura n'ibikorwa bitandukanye vyo gutangura intambara. Perezida Evariste Ndayishimiye rero agasabwa n'abatari bakeyi na cane rero kubandanya ibikorwa bitandukanye vyo gutunganiriza abene igihugu na cane kurondera bimwe rero mu vyazimvye nga mu gihugu c'u Burundi, harimo igitoro kiri mu bwoko bwa essence na mazutu n'ibindi bitandukanye nk'amakara yo gucana. Perezida Evariste Ndayishimiye rero bakahanura yuko nanone adakwiye kwibonekeza mu bijanye no gutanguza amajambo akomeye cyane atari aya kinyafrika. Ku munsi w'ejo rero niho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nanone yashikirije amajambo akomeye cyane ku basirikare mu nyuma yuko yabona ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika ariko arabandanya ibikorwa vyo kugumura abasirikare, aho vyaboneka yuko rero nanone ashobora kwagezwa na cane gukorana n'abanzi b'igihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye bari mu nyuma z'uko rero abona yuko inama ikomeye cyane n'ibirori bikomeye cyane umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika yitavye muri Zanzibar, vyaboneka yuko rero yoba yarakoranye kandi akagira umubonano ukomeye cyane n'abanzi b'igihugu c'u Burundi, vyaciye bitera agashavu Perezida Evariste Ndayishimiye ariho nyene n'umushikiranganje wa mbere gushika ubu rero agwaye mu bitaro vya Kira Hospital nkuko nanone amasoko yacu mu biro vy'umushikiranganje wa mbere avyemeza. Muze kunyemera rero tugende tubikomoza ko mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru twabuteguriye. Nshuti munywanyi wacu, nyemera rero nkuko twe rero twabibabwiye mu makuru yacu yaheze, leta y'u Burundi yasubije ku itangazo rya leta y'u Rwanda ryiyamirije amajambo akomeye cyane yavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye aho yabonana n'urwaruka i Kinshasa mu mpera z'indwi iheruka. Ni mu nyuma z'uko rero iryo tangazo rya leta y'u Rwanda ryavuze ko amajambo yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye yari amajambo aturira na cane kandi amajambo rutwitsi. Ibicishije rero mu itangazo leta y'u Burundi ivuga ko rero yaguye nanone mu gahundwe imenye ibivugwa mu itangazo rya leta y'igihugu kibanye c'u Rwanda. Leta y'u Burundi ivuga ko amajambo bashira nanone ku gatwe ka Perezida Evariste Ndayishimiye adafise ishingiro kandi agamije kuyovya no gusamaza abantu ku kibazo nyamukuru kiri hagati y'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Kuba rero nanone rutararungika Burundi abashatse gutembagaza ubutegetsi n'inzego z'umutekano mwaka wa 2015. Itangazo rero rigizwe n'ingingo 8 riri ku mpapuro zishika zibiri rero ryashizwe ko umukono n'umunyabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima. Ni mu nyuma z'uko rero muri iryo tangazo ibivugwa rero vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ntibigira rero ishingiro mu nyuma z'uko kandi bigamije kubesha ngo nanone bigakwiragizwa nanone ibirankana nanone n'akarorero u Rwanda rero kwerekana ibibazo uko biri. Ni mu nyuma z'uko rero leta y'u Burundi ivuga ko rero ababikora rero bafise agatima katagamije ineza kuvana amajambo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi, aho nyene kuri ubu rero yavugiwe itangazo rikaba risobanura ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ari intumwa y'umugambi na cane w'urwaruka mw'ishiramwe rero rya Afurika ryeshuye ikibazo abo abajijwe na cane c'uko rero urwaruka rw'abanyarwanda rutitaba amanama ahuza urwaruka rw'akarere, maze Perezida Evariste Ndayishimiye aca yiyemeza kuzotunganya ikoraniro rihuriramwo na cane anasaba kandi yuko rwo kwitaba narwo rwose. Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma y'intureka y'abategetsi batari bakeyenga mu gihugu c'u Burundi abanyepolitiki batandukanye yo bariro atanguye kwisubira ko ku majambo akomeye cyane yaheruka gushikiriza ubwo Denis Bucumi Nkurunziza mama buntu yaheruka gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye kwivuguruza ku majambo akomeye cyane yashikiriza ubwo yari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ubwo nyene yagirisha ibiganiro bikomeye cyane nanone urwaruka rwababa abantu bashika 500. Leta y'u Burundi rero ikabandanya ivuga ko rero ibivugwa mu itangazo rya leta y'u Rwanda bigamije guhisha ikibazo nyamukuru hagati y'u Rwanda n'u Burundi mu nyuma z'uko mugabo kuba nanone gushika ubungubu leta y'u Rwanda nanone yaranze kurungikira Burundi abasirikare na cane n'abandi bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 kandi yo yaragize utwigoro twishi tw'imigenderanire kuva mu mwaka wa 2020. Abo rero irondera kurungikwa nanone leta y'u Burundi nanone ivuga ko ari abo bagize na cane kubwitwazo muri uwo mutwe w'umugwi w'iterabwoba Red Tabara udasiba rero guhekura igihugu c'u Burundi nkuko iryo tangazo ribandanya ribishikiriza. Leta y'u Burundi rero yemeza ko yubahiriza ivyo kutisukana cane mu biraba nanone ikindi gihugu rero ariko naco ikitega nanone ko nabandi bagenza gutyo. Hagati aho inagiriza rero igihugu c'u Rwanda gufasha nanone mu kurondera mu ikambi
y'impunzi y'amahama y'abarundi mu Rwanda urwaruka rero ruja kwinjizwa nanone mu bagwanyi ba Red Tabara. Leta y'u Burundi rero muri iryo tangazo ivuga ko nanone amakungu rero yoyibera icobona nanone kuri ivyo bikorwa vyose vy'agasomborotso ku Rwanda biciye kubiri nanone n'ingendo yo kubana neza hagati y'ivyo bihugu vyombi, kandi rero atakindi irondera ku Rwanda atari ukurungika abarondegwa ku ruhara nanone rwo kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Ndabibutse yuko rero igihugu kibanye cy'u Rwanda kitahakanye ibikorwa bijanye nanone nuko nanone yoba iha indaro bamwe mu bagize urara rukomeye cyane mu gutembagaza ubutegetsi, ariko ndabibutse yuko abo bose nanone ari impunzi mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, kandi izo mpunzi zikaba zifise nanone amategeko azigenga, aho nanone leta y'u Rwanda idafise ububasha canke ubushobozi bwo kurungika abo bose bagize urara rukomeye cyane mu gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, aho biboneka yuko rero leta y'u Burundi yoba iriko iragiriza ico gihugu cibanye cy'u Rwanda ibikorwa rero kandi bigendera ku mahame agenga impunzi. Bibutse yuko rero mugabo ibi nubwo biruko amakuru akomeye cyane yeje kurushikira Perezida Evariste Ndayishimiye wewe akabandanya avuga yuko igihugu kibanye cy'u Rwanda ari umubanyi mubi, amenyesha yuko rero ibigirwa n'abategetsi bo mu Rwanda atabuntu atandi bindi biba bibandanya bigaragaza iteka muri ico gihugu. Evariste Ndayishimiye nk'umuhinga mu vyerekeranye na politiki akabandanya rero amajambo akomeye cyane na cane y'agacamutwe. Ayo majambo akaba yiyamirizwa n'abategetsi batari batoye inga mu gihugu cy'u Burundi. Abiboneka yuko rero abo bose basaba Perezida Evariste Ndayishimiye kubandanya yivuguruza ku vyo yashikiriza imbere y'abamenyesha makuru n'imbere rero y'urwaruka rw'abanyekongo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bivugwa yuko rero urwo rwaruka rwarimwo rero abagize imigwi y'inyeshamba FDLR nk'uko rero vyaragiye bigaragara ku masanamu atandukanye mu nyuma z'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yari yitavye ivyo birori vya mugenzi we umushuti umwe rudende afise muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari wenyene Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Bikaboneka yuko rero mu nyuma zaho rero ariho yagirana ibiganiro bikomeye cyane n'urongoye Mayi nk'uko amasoko yacu n'ayandi masanamu yagiye ari ibonekeza irya nino. Mugabo rero bibaye mu nyuma z'uko rero kumbure leta y'u Burundi yoba yatanguye kwivuguruza ku majambo akomeye cyane. Yamara rero twama dusaba Perezida Evariste Ndayishimiye n'abarongozi muri CNDD-FDD kugira ngo babandanye badutunganiriza. Ivyo rero akaba ari vyo bivugwa n'abanyagihugu batari bakeyi abo bagaragaza umubabaro bavuga yuko rero leta y'u Burundi iriko nanone iramaramazwa mu makungu bivanye rero n'intwaro ry'agahotora niko bishikirizwa n'umwe mu banyagihugu baduhaye amakuru yahora ari mu gisirikare cy'u Burundi, aho amenyesha yuko rero yahevye igisirikare cy'u Burundi mu nyuma z'uko kubona yuko abatwara ico gisirikare n'abatwara igihugu cy'u Burundi nanone babandanya bibonekeza mu bikorwa bitandukanye vy'inkora bara mu nyuma z'uko rero n'ibindi vyama vyiboneka nga mu gihugu cy'u Burundi. Mugabo rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira yemeza yuko leta y'u Burundi mu nyuma y'amajambo akomeye cyane y'agacamutwe biraboneka yuko rero abasirikare batari bakeye mu nyuma zo kurungikwa mu mashamba atandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi na cane ahegereye imbibe u Burundi rero buhana n'igihugu cy'u Rwanda. Biboneka yuko rero mu ishamba cimeza ry'ikibira na cane ariyo abasirikare isinzi ibigwanisho vya muzinga vyavanywe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho biriko nanone amadarapo agira abiri. Idarapo rero ry'u Burundi n'idarapo rya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bisiguye ugufashanya hagati rero n'amasezerano akomeye cyane umukuru w'igihugu cacu Burundi yaheruka kugirana na mugenzi we w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Dufatiye kuri ibi vyose biraboneka yuko rero umwanya ku mwanya ho bagiye kuboneka ugutana ku mitwe na cane hagati y'ibi bihugu vyombi, aho biboneka yuko rero amajambo akomeye cyane yaheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu nyene n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ahubwo rero ugwaruka rwo mu gihugu cy'u Rwanda rwaciye rugumukana umukuru w'igihugu cacu Burundi, aho biboneka yuko rero aho kwibonekeza muri ivyo bikorwa bitandukanye byo kugira ngo rero babandanye bahabwa intererano na Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo rero urwaruka rwo mu gihugu cy'u Rwanda rwaragize nanone umubabaro ukomeye cyane, aho biboneka yuko rero rwatanguye rero kwiyamiriza Perezida wacu nyene n'icubahiro Evariste Ndayishimiye. Dufatiye rero kuri ayo makuru umukuru w'igihugu cacu Burundi mu nyuma z'uko rero nawe nyene ariko aribonekeza mu majambo akomeye cyane na cane atabereye, abiboneka yuko rero abarundi twese tutategerezwa kumushigikira bivanye n'ibikorwa bitandukanye, ariko rero tukaba tutobura gushigikira umuvyeyi wacu nubwo nanone ariko abandanye yibonekeza muri bikorwa bitandukanye. Ivyo rero bikavugwa na bamwe rero mu basirikari batari bakeyi nanone bamenyesha yuko rero intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye bageremije bivanye rero n'amajambo akomeye
cyane n'ibikorwa bitandukanye bitoteza igihugu cacu Burundi, ahubwo mugabo bikabandanya rero binyonora itunga ry'igihugu mu bikorwa bitandukanye vyo kurungika abasirikare no kubandanya ibikorwa bitandukanye vyo gushikiriza mu ngendo z'umukuru w'igihugu, kugira ngo rero abandanye aja kurondera abazomufasha rero mu guterera mu mugambi ukomeye cyane rero umwanya ku mwanya igihugu cacu Burundi coba bagejeje kwinjira mu ntambara. Dufatiye kuri aya makuru, Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu Burundi ubwo yaheruka mu gihugu ca Gabon, nanone yarasavye umukuru w'igihugu ca Gabon nanone ibikorwa bitandukanye mu kumufasha gushira imikono ku bijanye no gukorana mu bijanye n'ivya gisirikare, uko nanone yaheruka kubigirana na mugenzi we w'igihugu ca Congo Felix Antoine Tshisekedi. Umukuru w'igihugu ca Gabon rero yari yamirije kure iyo ngendo, amubwira yuko nanone ari nanone we wibonekeje mu bikorwa bitandukanye muri kahise, ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yama yiyamiriza abatemba ubutegetsi. Evariste Ndayishimiye rero mu nyuma z'uko rero yari yungurujwe n'indege y'umukuru w'igihugu ca Gabon, ari nawe nyene yafashe ubutegetsi atembagaje mugenzi wiwe, abiboneka yuko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari ibintu biteye ubwoba umukuru w'igihugu cacu Burundi, mu nyuma z'uko rero igihugu c'u Burundi kitariko kirahabwa iteka bivanye rero n'ivyo nanone Evariste Ndayishimiye ariko yibonekezamwo. Mugabo rero ibi bibaye mu nyuma z'uko abasirikari bose batari bakeyi bamwe batanguye kuvuga yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye igisirikare cacu Burundi n'abandi batandukanye bariko baribonekeza mu kuduterera dushobora gutsindwa tutaratangura urugamba, bivanye nuko rero Evariste Ndayishimiye n'abandi bafashanye mu gutwara igihugu c'u Burundi basabwe n'abasirikari batari bakeyi na cyane kurwiza ibirato bizofasha igisirikare cacu c'u Burundi mu kuja mu rugamba. Bibutse yuko rero n'abasirikari bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ari nyene bama bagaragaza umubabaro bavuga yuko rero bimwe mu bikorwa bitandukanye vyama biboneka nga mu gihugu c'u Burundi, biboneka yuko rero abategetsi bose ari abikunzi. Umutegetsi wunga mu gihugu c'u Burundi ariko yagerezwa ukwikunda mu nyuma z'uko rero n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe kuri ubu rero yahejeje gushikiriza ijambo rikomeye cyane, hamagarira rero urwaruka rutarukeye kwinjira mu gisirikare kuko abona yuko rero umwanya ku mwanya rero intambara yoba igira itangure. Dufatiye kuri ayo makuru akomeye cyane yeje kudushikira, biraboneka yuko rero igisirikare cacu Burundi gifise na cyane umutima uhagaze bivanye n'amajambo akomeye cyane y'umukuru w'igihugu kandi bivanye n'intureka yo kuja mu rugamba. Igisirikare c'u Burundi kigasaba Perezida Evariste Ndayishimiye gushira imbere ibiganiro hagati y'igihugu kibanye c'u Rwanda, aho rero kwinjiza nanone mu basirikare nanone mu mugambi ukomeye cyane wo kugaba ibitero. Igisirikare rero kikamenyesha yuko umwanya wari we wese nubwo nyene gishobora kwivuna umwasi, ariko rero cititeguriye imigambi ikomeye cyane ibandanyo ishikirizwa n'umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye. Mugabo rero amakuru akomeye cyane unyemerere tuze kubandanya tuyagaruka ko mu buryo bw'idonido kandi tuyatanga ko umuco. Ibi rero biriko biraba mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba, bibaye mu nyuma z'uko rero ivyama biboneka nga mu gihugu c'u Burundi, ivyama bivugwa yuko rero ari intwaro mbi, ariko nanone birateye ubwoba bivanye nuko rero bamwe batanguye rero kutumvira abo batwara nko mu basirikari b'amapeti. Bivugwa yuko rero abo bose bafise amapeti ya generale baba rero bagirishe ibiganiro bikomeye cyane hagati y'igihugu cibanye c'u Rwanda n'igihugu cacu c'u Burundi, aho biboneka yuko rero nanone umugambi mubisha nanone w'abanzi b'igihugu biboneka yuko rero boca bibonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo guterera bamwe mu bagwanya igihugu cacu c'u Burundi. Dufatiye rero kuri aya makuru mugabo, ubusasanguzi rero bwo yirya nino buremeza yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye ategerezwa rero kubandanya ibiganiro hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda, nubwo rero Perezida Evariste Ndayishimiye wewe ubwiwe avuga yuko bitokunda. Evariste Ndayishimiye rero yoba afise ico yiringiye mu nyuma z'uko rero mu kwizera ibi vyose biriko biboneka nga mu gihugu c'u Burundi, Evariste Ndayishimiye wewe atabwoba agifise. Ariko nanone umukuru w'igihugu kibanye c'u Rwanda ku munsi w'ejo nyene niho yashikiriza ijambo rikomeye cyane avuga yuko nanone ibitumbaraye vyose rero bidokwiye gutera igihugu c'u Rwanda ubwoba. Ivyo bikaba nyuma z'uko rero ryari ijambo rikomeye cyane rihumuriza abanyagihugu bo muri ico gihugu, aho Perezida Paul Kagame rero yashikirije iryo jambo rikomeye cyane rikanezereza abatari bakeyi bari bahijeje guhagarika imitima bivanye n'amajambo akomeye cyane yaheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Mugabo rero timuje kure rero nizere ko mbere neza turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru ari twabateguriye. Nizere ko rero uruganda rwa Burundi News TV rubandanye rubashitsa ko amakuru n'ibiganiro
dutambutsa ngaha kugira ngo rero abanogere kandi abaryohere, bibutse yuko rero mu gihe abategetsi b'igihugu cacu Burundi bo kwikubita agashinga none bakabandanya rero bakora ibikorwa kandi vyo gutunganiza abene igihugu, akurondera rero bimwe bimwe mu bikorwa bibiba ugwanko no gucanishamwo abene igihugu, ahubwo bakarondera ibiganiro n'ibindi bitandukanye vyoteza igihugu cacu Burundi kugira ngo rero tube Uburundi buteye imbere umwaka wa 2060 nkuko twahora tuvyipfuza. Mugabo rero tuze kugaruka dusubira muri aya makuru n'ibindi biganiro twabateguriye. Ntimuje kure rero ibiganiro vyacu nakagaruka, abamenyesha makuru bacu b'abahinga bari kwara tugira amatoza. Iyi ni Burundi News TV.